burya leta CNDD FDD na FDLR yari co kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yaravyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu uwo ari we wese azi imitekerereze yaba ari abantu. Dutangiye itariki ya mbere y'ukwa gatandatu, ndagira ngo uku kwezi gutandukanye n'ukwezi tuvuyemo, kuko rwose ukwezi tuvuyemo kwagaragayemo rwose kudasharinga, kwagaragayemo rwose kutanyereka urukundo ruhagije. Ndagira ngo uku kwezi tugiye kwinjiranamo amakuru ashyushye, uku kwezi kw'amakuru y'umuto mwaba nk'Imana mwe, tukwinjiranemo neza hano mu gihugu cy'u Burundi. Nimba uri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se ukaba uri mu Burundi uri hanze yacyo, nyamuneka bagenzi bawe baba bagomba kumenya uko situation ihagaze iwanyu. Ujye rero wihangana izi video rwose nuba ukizumva usharinge kugira ngo bigere hirya no hino, mugumenye mubazanye inama makuru, mumenye uko situation ihagaze, atazagira ibibitura hejuru. Birumvikana muri ano masarero ya nimugoroba turagarutse, ariko kandi rwose tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote. Ni amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nk'ubu munyemerere mbabwire yuko tugiye gusimbukira ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, tukareba ikijyanye n'indege za drone. Izi zikaba ari indege za drone ariko zidashobora kurasa. Amakuru yamaze kutugeraho yuko zigiye gufasha igisirikare cy'u Burundi gukontora umujyi wa Bujumbura kugira ngo isaha ku isaha aduye ataza kuba yakwinjira muri uno mujyi. Ese ni bande batumye ibi byose biba bimeze bite? Ngira ngo ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo, tugenda tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze. Neva yamaze guhunga igihugu, ni inkuru ingezeho mu kanya. Nyamuneka ndavuga nti iyi nkuru bitewe n'uburyo iremereye ntabwo nshobora kuba naguheka nayibagejejeho. Ntabwo nagombaga kuza muri studio, ariko bigendanye n'amakuru dufite ndavuze nti reka niranje mu minota mike cyane ibi bintu bibagezeho. Neva yamaze guhunga igihugu, ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Hari igihugu yamaze guhungiramo cy'igituranye kigenzi cye, ndetse abenshi batakekaga. Ni nabyo tugiye kuba tuva imuzi n'imuzingo, tukababwira impamvu y'ibi, tukababwira ese icyo gihugu yahungiyemo ni ikihe. Byose nimujye kure. Turaza kugaruka muri CNDD FDD, turebere hamwe ikijyanye n'ubugambanyi n'ubwicanyi noneho bwamaze gufata indi ntera, aho umwe undi aciye ahacisha, harya bavuga mu kinyarwanda ikira ahacisha umuriro. Ni ukuvuga ngo aho mugenzi w'undi aciye arahacisha umuriro, nta bintu byinshi, ibintu byakomeye. Ngira ngo nabyo tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo, tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka ku witwa Agathon Rwasa ndetse na General Guillaume Bunyoni, bamaze gutangaza ko rwose uko byagenda kose ku bubi na bwiza, amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027 ari amatora agomba kunyura mu mucyo, bitaba ibyo hagakoreshwa izindi mbaraga, by'umwihariko zimurengera. Ubu rero birumvikana yuko n'abangaba hari icyo bakomeje kugenda bategura, cyangwa se by'umwihariko bakora kugira ngo aya matora ace mu mucyo mwiza. Turaza usimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga. Kirundo mu kanya gato gashize amaze kudiporonyingwa abasirikare abari baryo babadirishijwe. Impamvu Uvira nuko turaza kubikomozaho. FDLR zamaranye mu kibira, ibintu byakomeye, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka Cibitoke, turebere hamwe special force y'abarundi imaze mu kanya rwose gusubiranamo, ngo nyuma yuko bapfuye akantu gato gusa bari ku ikosi. Ese ni hagati bimeze bite? Aba bari gutozwa n'aba South Africa. Kambanze mwe ku mazi kugira ngo ibintu byinjiranemo murava. Yes, reka twinjire. By'umwihariko ubwo yabisabye kunywa ku mazi kugira ngo ibi bintu byinjiramo umurava cyangwa se imbaraga. Navuga ko ari nyinshi cyane. Murabizi iyo ngeze ku gihugu cy'u Burundi ho rwose nsasa inzobe nkanzika nkababwira byinshi, amatwi yanyu atigeze yumva. Ubwo rero rwose nyamuneka mwamusabwa gutega amatwi kugira ngo mumenye byinshi bigiye bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugwa mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Yes, twirukanse cyane rero, reka duhita twinjira. Nabikubwiye, reka duhita twinjira by'umwihariko duhere kuri no nkuru navuga idasanzwe, by'umwihariko ikomeje kugenda
ivugwa, akaba ari imwe mu nkuru rwose zakomeje kugenda zinandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ikaba ari inkuru navuga yuko ikomeje kugenda ituruka muri ibi bice bya za Bujumbura. Ni inkuru mu kanya gato ingezeho ndavuga ati nyamuneka iyi nkuru ngomba kuza kuyibagezaho mu by'imbere, kijyanye bayobozi ba CNDD, ariko ibyo reka tube tubiretse, ahubwo reka tugaruke gato ku nkuru irebeye cyane ku ihunga ry'uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye, by'umwihariko wamaze kugera gutya rwose nyamuneka amaguru akayabangira ingata. Ni perezida w'igihugu cy'u Burundi. Yes, ni ukuvuga ngo rero nyuma y'uko uyu mugabo ahushijwe ubwa mbere, agahusha ubwa kabiri, agahusha ubwa gatatu, nta kindi kintu cyabayeho uretse rwose kuba amaguru yahise agira gutya akayabangira ingata, yarangiza agahunga. Uyu mugabo rero amakuru mfite nuko yahunze wenyine, atigeze ahungana n'umugore, ariko ngo ibi bikaba byabaye ngo nyuma y'uko rwose nyamuneka igihugu cy'u Burundi ngo kirimo kiramushinja ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse n'indani mu nzego za guverinoma barimo baramushinja ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero by'umwihariko yaciye mu bice byitwa za Ruyigi, arangije ahungira hano mu gihugu cya Tanzania. Ayo niyo makuru mfite atari ivumbi, ndetse ibi bintu bikaba byabaye nyuma y'uko ngo imodoka ye rwose ngo ari bugira gatatu ngo ihushwa, ndetse ngo iyi modoka ikaba ihushwa n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Amakuru turimo turakira rero rwose ngo nuko uyu mugabo ngo ni General Neva arimo arakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cye ajya kibonekamo gakeya, akaba arimo arajya gutya agahungira kwa Samia Suluhu Hassan mu gihugu cya Tanzania, kuko nicyo bahana imbibi, by'umwihariko guhungiramo byoroshye. Yarangiza rwose ngo waceho nk'iminsi 3 akagaruka mu gihugu cye, ariko nabwo akaza mu buryo bw'ibanga akoresheje imodoka zitameze nk'izo asanzwe agendamo. Amakuru mfite rero atariho ivumbi nuko rwose ngo igihugu cy'u Burundi cyamaze kurya karungu, kikavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva n'ubundi asa nk'atakiyoboye, ahubwo arindiriye kugira ngo manda ye bashaka kongera kumutorera yo mu mwaka w'2027, kuko nibwo amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi, atorwe. Namara gutorwa yongere agaruke kuri stati cyangwa se agaruke mu kijyanye no kuyobora igihugu cy'u Burundi mu buryo bweruye. Naho ubu rwose bidatinze, amakuru mfite n'abaturage ubwabo baramutse bamubonye bamunyuza mu menyo. Baramushinja ibintu byinshi, by'umwihariko navuga yuko binakomeye cyane, kuko n'umwe mu bagabo rwose bashinja kuba yaragize buri iki gihugu akagitera umugongo. Nyuma yo gutera igihugu umugongo akagurisha igihugu za FDLR, abaturage ibyari yagombaga kubagezaho mu myaka yose amaze ku buyobozi, akaba nta kintu na kimwe yari yabagezaho, ahubwo arimo ararondera inyungu ze. Ibi by'abaturage barabimushinja, ndetse n'abo mu nzego za politike bakabimushinja, kuko ngo asangira na bamwe mu bikomerezwa bakanyereza imitungo y'igihugu, ariko ngo abo hasi ugasanga ntari kubikoza, ndetse ugasanga hari n'aba hejuru bamenye amakuru yabo ariko ntabikoze. Ibi byose rero ugasanga abo hejuru nibo rwose barimo baravuga bati nyamuneka ibi bintu turamutse tubishyize ku murongo, uwitwa General Neva dushobora kumushyira ku butaka. Nzirangwa ni bimwe mu bintu byakomeje kugenda binatangazwa, byandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Nkabwira abantu uti nyamara igihugu cy'u Burundi mwitonde, abandi nkababwira ati nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi ahushijwe rimwe, ahushijwe kabiri, ahushijwe gatatu, ubwa kane bazamunywa, kandi abamuhiga ntago ari abaturuka kure, nabo n'ubundi bafatanyije kuyobora hano mu gihugu cy'u Burundi, babarizwa muri CNDD FDD. N'abadede nibo rwose nyamuneka bashaka kuba bamushyira ku butaka mu buryo mwese cyangwa ubundi. Yes, reka iyi nkuru yenda duhita tunayivova vite twirukanka cyane, tugaruke gato ariko si ubundi CNDD FDD byo reka tube turetse kubirebaho, ahubwo twongere turebere hamwe iyi control
cyangwa se kuwukontorora bakoresheje drone. Aba ni abarundi batangiye gukoresha iyi sisiteme. Izi drone zo baraza kubasha kuzikoresha. Ni drone rero zigiye kujya zikora mu bice by'imijyi gusa, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, byaba utugigi tugiye dukomakomeye ndetse n'ibice navuga yuko ari ibya Gitega ndetse na za Bujumbura. Ubwo iyo ni imijyi n'ubundi ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Aha rero rwose izi drone zikaba zigiye kujya zifashishwa mu kijyanye no kuba rwose bagira gutya, by'umwihariko bagakontorora umutekano ukaboneka mu mujyi wa Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye bitamo abayobozi benshi. Nahoze mbona benshi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye babigarukaho bavuga bati se igihugu cy'u Burundi ibi bintu kiraza kubasha kubikoresha. Abandi bavuga bati igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga. Abandi bavuga bati Burundi bwitonde. Koko ndebye mbona nibyo. Bayida Burundi bwitonde. Bwitonde rwose pe. Yes, no ukuvuga ngo rero ibintu birakaze, ariko kandi rwose nyamuneka bikomeje gufata indi ntera. By'umwihariko izi drone zo zanaje nta nubwo turi bugarukeho, zatangiye gukora, ariko ni drone zidashobora kurasa. Tutavuga drone mukagira ngo ni drone zanarasa. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo icyo nakita nk'ubugambanyi. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo icyo nakita nko gusubiranamo mu nzego za gisirikare. Ni umujyi umaze iminsi ugaragaramo ko ushaka gutega mbusha abayobozi bakomeye. Uyu mujyi rero amakuru namaze kwakira nuko rwose barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bashyire ku murongo ikijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda uhabarizwa. Umutekano muke cyane ukomeje kugenda uhabarizwa. Yes, reka twikomereze rero, by'umwihariko aha hari ibintu ndimo ndatekereza nyamuneka by'uwitwa General Neva, ariko ibyo bintu rwose ntabitekerezaho ugasanga bitumye neshuka. Hari umuvandimwe wambwiye ati yari arimo ariko ntamenya ibanga ubwo abaganira, ariko se abaganira n'umugore we na famiye si benshi. Ati barimo baganira biga ku kijyanye no kuba muri ibihe bisigaye kugira ngo uyu mugabo yongere gutorwa bashobora kurinda umutekano. Noneho ngarangije aramubwira ati bamwe mu barinzi nibo bashobora kuzambya ibintu. Ibi bintu byansekeje. Ndangije ndavuga ni se nimba bafite ikibazo ko barinzi babo aribo bashobora kugira gutya bagateza ikibazo, ntabwo bagira gutya ibintu bakabireka. Ntabwo bagira gutya ibintu bakabireka. Yes, reka twikomereze rero. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ahitwa Kibira, icyitwa Katanyamaza ba FDLR, uwitwa Sebarundi yarazigabije, ahaza Cibitoke yarazigabije, ahitwa Zambandaka yarazigabije. Aho tuvugana ni nabo barimo baragenzura bimwe mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero amakuru mfite atariho ivumbi nuko ngo izi Katanyama mu masaha ya nimugoroba ngo nazo zishobora kuba ziri mu biri guteza umutekano muke. Nazo zishobora kuba rwose ziri ngo mu bari guteza umutekano muke. Ibi bikaba bimwe mu bintu bishobora kuza kugomeza kugora bikomeye uwitwa General Neva. Imwe mu bintu rwose bishobora kuza gukomeza kugora uwitwa General Neva. Narabivuze ndavandi izi Katanyama yiterereje zamukoraho. By'umwihariko byose byo gusa twanavugaho, kuko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi ni ibice navuga yuko bikomeje kugenda byongerwamo abasirikare mu buryo bumwe se cyangwa ubundi.
ubu kongeramo abasirikare rero kukaba gukomeje kugenda by'umwihariko gufata indi ntera hano mu bice by'ahitwa za Kirundo, ahitwa za Ruyigi, aha za Gasorwa, mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Rwose bikomeje kugenda byongerwamo umutekano. Reka tubashimire rero, tuyifurize kugomba kugubwa neza. Update kuri update turaza kuzibaha cyane muri ino minsi. Murakoze cyane. Nagire mvuge icyo mvuze kuri iki kiganiro. Sinzi nimba u Rwanda yenda mu bijyanye n'iperereza n'ibikorwa bakora, mu minsi yahera naregetse gusa n'uvuga ikintu kidasanzwe, mvuga yuko burya leta CNDD FDD na FDLR yari cyo kimwe. Birashoboka ko umuntu yoba yarabyumvise, yoba yaravuze ko nkabije canke noba ndengeje urugero mu kuvuga ibijyanye na leta y'u Burundi, ariko umuntu uwo ari we wese azi imitekerereze yabariye abantu muri CNDD FDD arazi yuko atabo batandukaniye na iriya migwi ya FDLR ariyo yashinzwe n'interahamwe. Nariko ndabaza ikibazo kivuga ngo mbega nimba leta y'u Rwanda ishobora kuganira na leta y'u Burundi, ni nkaho yonaganira na FDLR, kandi ndazi yuko ku gihugu cy'u Rwanda uyu ari umurongo ntarengwa yo kuganira na FDLR. Nimba u Rwanda rwumva ko ushobora kuganira n'u Burundi, ngira ngo ariko ndazi ko bafite bafite ubuzobere mu bijyanye n'amatohoza n'iperereza, ariko buriya CNDD FDD kuva igifata ubutegetsi, murazi ko haheze nk'imyaka ngira umwe cyangwa ibiri ariho Petero Nkurunziza yakorana n'u Rwanda, kandi icyo gihe u Burundi n'u Rwanda byari bimeze neza cyane, n'abanyarwanda ndetse bari baratashe, bari barasize amatongo yabo n'ibindi bintu i Burundi, benshi bari bagarutse. Ko burya nk'abanyarwanda yenda ntibabizi, mu Burundi abanyarwanda bari bafite ubutaka, bari bafite impangu muri za quartier za Ngagara, aho bita Cibitoke, nka quartier 5, iziya quartier 5, quartier 6, quartier ya mbere ya kane, ziriya nzu zose nyinshi zari z'abanyarwanda, muri za Rohero, za Cibitoki, za Musaga. Burya igisagara hanini cy'Ubujumbura hari ibice byinshi byarimo abanyarwanda benshi kandi bari bifitemo amazu. Hariho n'ibindi bice nka za Gihanga, za Cibitoki, Imuyinga, abanyarwanda bari mu gihugu cyose cy'u Burundi. Rero aho batahiye igihe FPR ifashe u Rwanda, urumva icyo gihe bamwe baragurisha, abandi bararetse ntibagurisha, abandi bakagurisha amafaranga makeya, ariko abandi barabyihorera. Kuva icyo gihe rero urumva batashe, igihe rero Nkurunziza agarutse bafashe ubutegetsi, batsinze amatora muri 2005, icyo gihe abanyarwanda benshi bari basubiye baragaruka i Burundi kureba ibintu byabo, abagurishije bihuta bakagaruka kugurisha neza, cyangwa abandi mbere bakaza, ahubwo bakaza no kugura impangu, kugura amatongo i Burundi. Ni ukuvuga ngo hari ubwisanzure mu myaka ya mbere ya Petero Nkurunziza n'intwaro y'u Rwanda. Nyuma rero hamaze kuba bya bindi by'uko hariho bamwe mu bihangange mu bagenerale bagiye kumenyekana, iperereza ry'u Rwanda ryagiye kumenya ko bakorana, ari bo bafinansa FDLR. Icyo gihe niho hatanguye kuba agatotsi hagati ya leta ya Nkurunziza na leta ya Perezida Paul Kagame. Byari bihari mu bisanzwe no kumenya yuko CNDD ikiri mu ishyamba yakorana na FDLR muri Kongo mu ntambara zose, bagwanira hamwe. Nicyo gituma rero ngira ni kubera bari bagifite ubwoba ko igisirikare cy'u Burundi kikirimo abatutsi benshi,
bamera nk'abahishije ingeso, ariko bamaze kubona ko bamaze kwigarura ubutegetsi kandi abatutsi bari mu gisirikare ataco bashobora kubagira, baciye rero basubira muri vya bitekerezo vyabo, basubira muri ba bagenzi babo. Niho rero hatanguriye urwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko urwanko hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntigwatanguranye n'irya coup d'etat ya 2015, byatanguye mbere, kwinubana byatanguye mbere. Cyo gituma rero nk'irya pretext bavuga ngo coup d'etat ba Niyombare bande, barya bose rega ba Niyombare birashoboka ko hari abanyarwanda benshi batazi ko ari Niyombare bari abantu bakomeye muri CNDD-FDD, bari urabona Niyombare yarigeze kuba chef d'état major, yarabaye umuhanuzi mu biro kwa perezida, yarabaye umenga n'umukuru w'iperereza. Rero ivyo byose hariho bamwe mu CNDD batashima yuko hosubira kuba imigenderanire hagati ya FDLR na ziriya nterahamwe na CNDD-FDD. Abo rero baragwanyijwe, benshi barirukanwa, abandi benshi baricwa. Muribuka witwa Hafsa Mose igihe aza mu Rwanda akareba impunzi zari zahunze 2015 agakorora amosozi, yari CNDD-FDD. Ico kintu rero icara mu kwegeye kubonwa nabi kugeza agandagurwa n'inzego za CNDD-FDD nyene. Rero ivyo hari abantu benshi bataza mu mateka, burya rega ipolitika ya CNDD kuva kera, yaba umuhutu yaba umututsi atagomba kuvuga rumwe nabo, baramucishije ku buhomba, baramwica, adashoboye guhunga baramwica. Rero iyo niyo shusho y'intwaro ya CNDD-FDD. Rero muri iki gihe intwaro ya CNDD-FDD ibona igiramiwe n'ifatwa rya Uvira, n'intsinzi AFCM 23 iri kwiragira ku Barundi n'abakongomane bose muri rusange. Rero urumva biraboneka yuko leta y'Uburundi ifite ubwoba bwinshi kubera ibyaha yakoreye AFCM 23 mu kuja gushigikira ziriya nterahamwe za FDLR zari muri Kongo zagwanana n'igisirikare ca Kongo. Ibyaha bakoze rega buriya AFCM 23 yarabuze ibintu byinshi, barayigwanije, barayigirira nabi, kuko burya n'ubw'igisirikare cy'u Burundi catsinzwe ariko cararusha ubuhinga atirisi igisirikare ca Kongo, cararusha ubuhinga n'ibindi bisirikare canke bari ababaza. Rero cyo gituma intererano y'u Burundi mu ntambara ya Kongo nubwo itagize ivyishika Kongo bagire ku intsinzi, ariko birashoboka ko ivyo bononye mu ruhande rwa AFCM 23 vyabaye vyinshi. Ubwicanyi yakoreye abanyamurenge buriya bwo mu Gatumba, n'ubundi bwicanyi yagiye ikora, urumva ivyo byose birayitera ubwoba, akavuga ati abanyamurenge bagiye gukomera, bagiye kudutsinda, badutsinze. Ndetse urabona ko bagerageje gufata Minembwe na biriya bice vya Mikenke bikabata kuwa amazi. None umunsi bari bagize ibitero, aho ivyo bitero baratsindwa, ndetse bivugwa yuko hari abasirikare benshi b'Abarundi bafashwe mpiri, bagafatwa mpiri na Twigwaneho na AFCM 23. Ivyo rero birabateye ubwoba cane, ibyaha bakoreye abanyamurenge, ubuhombe bateje AFCM 23, bafite ubwoba. Birashoboka n'inzego z'iperereza zabo nazo nyene z'i Burundi ko zikora, bakamenya ko hari imigwi y'Abarundi ishobora gushigikirwa igatembagaza igisirikare catsinzwe muri East Congo c'u Burundi. Rero ivyo byose muri bwa busazi bwa Ndayishimiye ashobora gufata nk'abatutsi bari mu Burundi, bari abanyamurenge bari mu makambi nk'ingwate. Rega n'abarya abanyamurenge bari Uvira bariko bababwira ngo bahungire Burundi kugira babagire ingwati. Noneho leta y'u Burundi ivuga ati rero leta y'u Rwanda nintera AFCM 23 ikantera, aba batutsi bazoba babahevye, ari abatutsi bari Burundi, ari abatutsi b'abanyamurenge, ari barya bavira bagomba kwegeraniriza Burundi. Leta y'u Burundi irashobora gutangaza ati rero mukaramuka munteye aba batutsi bobo ndabamarira kuri Songoye.
rero nico gituma nababwiye nti burya leta CNDD-FDD mu bitekerezo muri ideology no mu busazi vy'ivyo bashobora gukora ntaho bitandukaniye n'ivyo AFDLR yakoze muri Kongo, biriya byose byo kurya abantu, kwica abantu urubozo, guca abantu imitwe, bijya n'ibintu bose bagira kandi bagashira mu ngiro. Kubw'ivyo rero niyumvira yuko AFC M23 na leta y'u Rwanda mu vyo itegekanya mu ntambara zishobora kuba hagati y'ivyo bihugu canke AFC M23 canke uyundi mugwi wose wotera uvuye w'abarundi ushigikiwe, bakwiye gushiramo prevision mbega ni gute abarundi, abatutsi n'abatavuga rimwe na leta y'u Burundi bari Burundi boshobora gukingirwa gute. Atari ivyo nimba AFC M23 canke rega burya u Rwanda rushobora kudatera u Burundi, ariko abarundi bonyene bakabitanga bagatera u Rwanda, kuko erega iyo leta itsinzwe guverinoma ikaboneka ko iri muri feira inamana, ni ukuvuga yuko bashobora gukora ibikorwa vy'ubwiyahuzi. Burya rero kubona baratsinzwe Uvira, kubona ikibuga c'indege abana ko batagikontorora, Ubujumbura bakabona ko batakibukontorora, barashobora gukora ibikorwa vy'ubwiyahuzi nka kuriya bavuze, bagasotora u Rwanda baciye mu Kirundo, hanyuma rero bigatuma leta nayo y'u Rwanda itazinga amaboko, ahubwo ishobora guca ibivuna. Senariyo rero zishoboka nezi ndayishimiye mu bwihebe bwo gutsindwa muri East Congo, ashobora gukora igitero c'ubwiyahuzi ku Rwanda. Mu gihe rero u Rwanda go kwivuna urumva, kuko u Burundi ntibushobora kuvuga ngo twavuga ko gutsinda u Rwanda, ahubwo u Burundi buzoca bunyegagira muri bari abatutsi, inkambi z'abanyamurenge, abarundi b'abatutsi bariyo canke abandi bari muri iriya migambwe n'ubwo bo b'abahutu ariko badashigikiye CNDD-FDD, bagacisha ku buhomba. Kuko erega leta CNDD-FDD abantu benshi ntibatabiye ko ari leta y'abicanyi gusa, ari leta yo gusahura igihugu gusa, atari leta ifite programme n'imwe yo guteza imbere igihugu. Rero abantu nk'abo b'ivyihebe batsinzwe b'amabandi bashobora kugira agashavu bakatangaza mbere ku mugaragaro, kuko urabona ko intera hamwe zose za FLN n'abandi bose bagwanya u Rwanda murazi yuko bahawe karibu, bahawe ikaze mu gihugu c'u Burundi, bagakorera imyimenyerezo, bakarunda ibigwanisho. Rero urumva bashobora kwihenda muri bwa busazi bwabo, bagakora igitero c'ubwihevyi ku Rwanda. Ico gitero c'ubwihevyi rero nibaza ko coronka igisubizo gihagije cyane kivuye mu Rwanda, ku buryo rero baca bavuga ati mbo ko dutsinzwe impande zose, reka bakore nka kujya kwa guverinoma ya Habyarimana, bace bahitanisha kiramututsi n'undi muntu wese atavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Rero ivyo amakungu akwiye kubimenya. Nakamo duteye amakungu, nakamo duteye ibihugu byose byo muri aka karere bitifuza yuko ibyabaye mu Rwanda byongera kandi kuba, ibyabaye i Burundi 93 byongera kandi kuba, aho leta ihaguruka igahitanisha itongora abatavuga rumwe nabo leta yabo mu bwoko itabona neza. Rero ico gituma nako ndavuga yaba AFC M23 gwabo Rwanda muri izo ntambara canke umugwi w'abarundi woba ugomba kwinjira gutera Burundi, gutembagaza leta y'u Burundi, boshira mu nteguro ibijanye no gukingira ubwoko bw'abatutsi bari Burundi canke n'abahutu, abita abahutu batoba bashigikiye umugambwe CNDD-FDD, kuko bishobora kuba karyo ko guhitanisha abo bantu bose, nubwo
nababwiye mu kiganiro mperuka kugira ntibirababaje kubona Uburundi atasomo bakuye mu byabaye 72 93 8 mu Rwanda ibyabaye 94 ibyabaye muri Kongo imyaka 30 irashize kubona Uburundi butigeze bukuramwo isomo birababaje cyane n'agahinda ariko biriya vyiyumviro by'ihonyabwoko vy'ukwanka abantu atacu baziza bijya bimeze nk'urumogi bijya bimeze nk'ingwara inka kurya imbwa ushobora kuyibona ifashwe igasara igatangura kurya abantu kandi yahora ibana neza n'abantu byo rero mu nteguro yo gutabara yo gukingira kuko byabananiye guhonya abari mu minembwe ndetse binabagoye guhonya abari muri biriya bice byose bya Easter ubu rero bari mu bwihebe bashobora gukora igikorwa cy'ubwiyahuzi rero ngomvye kukubwira aya makuru birashoboka ko utayazi neza fatiye kuri iki kiganiro ihejeje gushira ku rubuga hanyuma rero ndetse no gutabariza abarundi kuva kera hariho imigwi ya za Fokode ya Zande yamyitabariza abantu mu bwoko bw'abatutsi cyangwa batavuga ari kimwe na CNDD-FDD ko hariho integuro y'ihonyabwoko ariko abantu benshi reka n'igihe mu Rwanda bavuga ko hazoba ihonyabwoko abantu benshi ntibavyemera ntibabona ko bikunda ariko rero amahanga yamayirizariza aya mahanga ariko arasamaza ahubwo ibyakozwe n'aba bantu ba FDLR batashoboye kugwanywa ngo barandugwe ahubwo bigatangara kubona amakungu n'ibihugu bimwe bimwe bihambaye Amerika Burayi South Africa bashobora kuja inyuma y'aba bantu bakabashigikira twarabonye ko babashigikiye mu ntambara batsinzwemwo Igoma ni Butare rero twongeye gutabaza inkumbi itaragwa i Burundi kuko bari abantu n'ivyihebe baratsinzwe bagerageje kuja guhonya mu minembwe vyanse ubu rero bari mu bwihebe bw'ivyo byaha byose bashobora gukora rero igitero cy'ubwiyahuzi giciye mu Kirundo canke mu Yinga canke mu Cibitoki bakiyahura ku gihugu cy'u Rwanda rero ivyo bisanzwe bizwi byarakozwe integuro imyimenyerezo aho Burundi bwegeranije aba FDLR interahamwe zose aba FRN aho Burundi bwegeranije za Wazalendo ndetse birashoboka na bamwe mu gisirikare ca Kongo bamwe mu ba mercenaires ba Colombia canke interano zo muri South Africa canke muri Tanzania barashobora kuba barabaye muri izo nteguro zo gutegura guhonya abatavuga rumwe na CNDD-FDD canke abo CNDD ibona ko badakwiriye kuba abarundi kuko Tshisekedi yabona ko abanyamurenge canke abatutsi badakwiye kuba abakongomane rero ivyo turatabaje turaburiye ivyo bihugu biri muri izo konfi bitegekanye uburyo bashobora gutabara n'abo bantu ariko kandi n'abandi nyene bari Burundi turazi ko mu gisirikare cy'u Burundi kiracarimwe abasirikare benshi mu bwoko bw'abatutsi n'abandi barundi bari mu Burundi badashigikiye iyo programme CNDD-FDD erega bitegure ukuntu nabo bashobora kwigwanaho ntibafatwe nka za grassroots nka za ntuze bya bihori bafata zanzige bafata bakotsa rero ivyo babe magabo abatutsi bari Burundi abahutu batarabwa ryiza na CNDD-FDD babe magabo babe maso bashobore kwigwanaho mu gihe ubutabazi bushobora guteba babe bamenya uko bashobora kwigwanaho kuko leta nsazi yatsinzwe muri Kongo yatsinzwe mu misozi ya Minembwe n'ishavu ryinshi n'ubwihebe barashobora kubafata anotaje maze rero bakabarimbura nakamo rero duteye kugira ngo abafite icyo bokora bashobore kugikora nuko Imana ibagirire neza kandi kingire abarundi
n'Uburundi bo mu moko yose no mu ndimi zose, kuko nanone twese turi umwe, abanyafurika turi umwe, tugowe rumwe ubukene n'intambara ziduhagaze ku gakanu, ariko twifuza ko umunsi umwe bizoba umugani ku mugabane wa Afurika. Murakoze.